turaje kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ridutumiriye ko tworondera kuba kumwe na Kristo, tukavana na Shetani. Kugira urondere kuba kumwe na Kristo nuko womwemera ko atabundi mukiza w'isi dufise. Nta rindi zina ririho rishobora kudukiza. Usanga mu gihugu cy'ibihugu by'abaturage cyane nta handi hari ubukiriro atari muri we, nako mu munsi y'ijuru nta rindi zina abantu bahawe ryagenewe kudukiza. No mu gihugu cy'ibihugu by'abaturage cyane batubwira ko wese twambaza izina ry'umukama Yesu Kristo azorokoka. Uri kumwe na Kristo azokugira mwiza ku mutima, aho muri kumwe banywanishe bamererwe neza, aho uri uhagire neza. Rero muzirikanire ijambo ry'Imana mubundire nisungire ibihumbi bitatu. Bwa mbere sitimbeshere Shetani no muri iyi si. Bwa kabiri ibyemezo birimo biragaragara. Bwa gatatu tuyitsinda gute? Bwa mbere Shetani iriho kuri iyi si. Icyo tubona inkuru nziza twibukije bwa mbere ni icyo nyine. Shetani turayumvise kuko hari umuntu yari avuze Shetani kimubuza kuvuga. Batubarira ko Yesu yari karacirukana muri Luka 11:15. Muce musimbiza amagambo ya Bibiliya. Shetani aravugwa iriho kuva mu gitabo cya Mwango. Yutani igitabo cya Mwango igihande cya gatatu ka mbere baratubwira inzoka. Iyo nzoka ni Shetani, kandi ngo yariciye ubwenge gusumba ibikoko byose. Hama kandi turabona mu gitabo gisoza Bibiliya, igitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani muri cya 17, ngo Shetani izorekurwa ive mu ibohero isokoroke, ize guhubisha amakungu akwiye mu mpande ziri z'isi. Mu gitigiri cyayo kingana n'umusenyi uri mu kiyaga. Ariko ntitugire ubwoba, Bibiliya ikituremesha ayo mashitani azotsindwa. Muravye ivyahishuriwe Yohani 20, turabona yuko intsinzi ari Imana. None ivyemezo ko Shetani iriho bigaragara n'ibihe. Twebwe Abarundi iyo Shetani nitugera umuntu iradutera. Fatiye ko uyu munsi turiko turibuka haciye imyaka 62 mugabo kuvuga ko abasore yarananiwe. Shetani yaraduteye ihegura Burundi no kwica indongozi yari yitorewe ngo arongore neza. Aha rero Murundi wese yosubiramo yadahirira bavuga bati ni umunsi wakwekuye. Uwurahira arahemutse kuko iyo munsi uhekura
ntuze wigirwa mugabo uko mbona aha turiko twibuka indongozi yo hejuru yagaragawe igome birababaje ariko igihugu cyose umurundi wese agaragawe twari dukwiye kumugangarira tukababara cyane tukamwibuka kuko uwishe wese zina Burundi abahekuye Burundi abahekuye Abarundi abakandi yihekuye abahekuye Imana abayihombeje kuko umuntu wese ni ingirakamaro ku buryo butavugwa umuntu agandaga wese akanyemeri none iyo shetani yica tukaduhekura twumve ko twoyana tukayangiriza ntitwizizire amaraso y'Abarundi amaze guseseka menshi kuva igihe cy'igandagurwa nyakwigendera umwana akamugana n'imivugo gasore shetani zarabicika biragaragara cyane kandi nabibutse ko nyine icyubahiro mu gihugu cyacu yigeze gufata umwanya muremure cyane arihaniza Abarundi gukora amaraso arabihaniza kwica zinagira muntu iyi minsi twibuka indongozi zacu zagandaguwe irabishe ni iminsi yatweguye none ntitubintumva twikebuke niba tutamaze kwikebuka ntihagire amaraso asubira guseseka mu Burundi amashetani ariho kandi ari ku ntare butanu turabibona mu ibara ubutumwa ko yandikiye Abanyagalati igabane cya 5 akarongo ka 19 baratubwira bati yibonekeza mu ngeso z'ubuhumbu z'uguhumana z'ibiterasoni zo gusenga ibigirwamana zo guhana uburozi z'ukwica z'urwango z'ukuryano z'ishari z'ishavu z'amatati z'amacakubiri z'akayigo z'akabarerwe ubuhumurizo n'ibindi bene ibyo imitima mibi beretse muri zidutera ziguma ziza ku buryo bwinshi aha rero nta muntu yo kwikuramwo twese biraturaba ibigome turasabwa dushageje ku mubiri twambaye neza ariko kumbura ku mutima n'ibindi izi mbere zikure nziza imitima mibi tumenye ko tutazihemana ngo niyo zoba zigiye tutagavye ngo zizarindwi zikaraba muri twebwe zikadusivya wavyumvise mu bukunzi bwa gatatu none twozisubira gute hari ibyo umuntu asabwa kandi ashobora hakaba n'ibindi bishobora Imana gusa ibyo umuntu asabwa kandi ashobora mu gisemo cya mbere twibukije mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli umuhanuzi Yoweli arakabuye Abanyisirayeli igihugu cyose cyaratewe n'inzige maze cyarasemerera asaba zira Umunyayisirayeli wese yiga yakabi yakoze yigagira icumuro yambara amagunira yisonzeshe asenge yambaza Imana yigizeyo umuhando si ibyo gusa aca asaba akabura ko abantu batokwigira n'isi
kwijajara kw'ikibi bagikoze bagikora kandi batavuye mu kibi amahano bazoyabona. hariho rero abantu gucumura ataco babwira, gukora ikibi ataco babwira, kagatima mpanuzi kazimye muri bo katagikubita. noneho natwe turahamagara kwisuzuma umutima, kwiganya, guhinduka, kuko mu bicumuro tubamo dukora ibyo turabishobora. tugasaba Imana ngo twuhagire ku mutima burya sakaramentu ry'ikigongwe duheze duse neza, gutyo twitegurira umunsi w'umukama. iyi si tuzoyitumako, none twamenye ko twiteguriye umunsi w'umukama, kuko iyo munsi ushobora kuba uyu munsi cyangwa ijuru cyangwa hirya y'ijuru. nicyo gituma kwamamaza ikigongo cy'Imana, guhinduka, kuva mu bicumuro ari ibyo kwitwarira iminsi yose. hari ibindi Imana ishobora gusa yonyine, nabyo biriho. Imana iraguhagira isakaramentu ry'ikigongwe, yirondere inzira kuhagira mu mutima, kuko niyo yonyine ishobora gushikana wa rutoke rwayo, kandi amashitani azokugwamo yose. mu nkuru nziza Yesu Kristo yirukanye shitani. Imana ishobora kwirukana shitani, twebwe abantu ntabyo dushobora. kandi mu kuyirukana Imana yirinda ikoresha ububasha bw'ise. mu Gifaransa iki gisoma dusomeye, Yesu yavuze ko yakoresheje urutoke mu gutuza iyo shitani y'ikiyaga. urutoke ati noba nirukanye iyo shitani nkoresheje urutoke rw'Imana, kuko imutemera. Imana irakoresha urutoke wayo no kwikoresha ububasha bwayo. muraza kwisomera muri Bibiliya, igitabo cy'Igihuguka 18:15 barabitubarira. mu bisanzwe Imana yatumye Musa abwire Aroni akubita inkoni umukungugu wo ku isi uca uhinduka imibu mu gihugu cyose cya Misiri. barumenye ngo barakoresheje amangetengete yabo ngo bakure iyo mibu, ariko ntibabishoboye. imibu yarumye ku bantu n'ibikoko. baraheza babwira Faraoni bati erega n'urutoke rw'Imana rwabikoze. ni ububasha bw'Imana, natwe dushobora kubasha bw'Imana. kandi tubona ubwo butoke bw'Imana ni igicumuro cyane 3:18 n'igitabo cy'amategeko y'Abanyarwanda 10 batubwira amabwirizwa Imana yandika ku bisate by'amabuye, yandikisha urutoke rw'Imana. rero waraherekeje Musa kugira ngo akoresheje ububasha bw'Imana akure mu buce bw'Isirayeli, ntabyari kwishoboza. ariko Musa ntiyumviwe, yarahuye n'ingorane. Yesu nawe nyine aja ashinga ubwami bw'Imana, atuze ubwami bwa shitani, urangwa n'abantu bizize n'amashitani, ariko ntibamwemera. muze nitumire nk'abo bantu, tugume nyabuna turondera kuba kumwe na Kristo adukize shitani. Kristo aratubwira tutari kumwe nanjye aranyabuna, uwo tutimurira hamwe
asesagura ni muri Rugabane cya 11:23 hari ibimenyetso byerekana ko umuntu ari kumwe na Yesu abagisanganya ahuza abantu anywanisha abantu abo mwizigirwa bose wirukirwa na bose atabara bose n'ubutumwa bw'Imana bubako yemera kwibonwa n'umutima mwiranga akabibaho akaraba no kwimanganya akabibamenya neza agasasira cy'urukundo n'ubuvukano akagenza buhoro akaguma yimanganya uyu muntu agenzwa n'umutima uyu muntu ari kumwe na Yesu cyamubona mwibara ubutumwa bw'Imana bw'Abanyagalatiya mu cyaro cya 5:45 hari kandi n'ibimenyetso byerekana ko umuntu atarabana na Yesu ko yaruha Yesu kandi asesagura akareba n'ubwo cyangwa ububiri ubwo bwabo ujyanisha abantu aho kumuhuza na Yesu uwo ntabari kumwe na Yesu icyo gipimo rero kidufasha dusenge kandi Yesu waduteguriye arukoresha maze Shetani nimacakubera yoboye umuntu kamacakubera ntarangira ayiwacu umuntu ntarayiramo n'ahadabanuka ntahera harayo umugambi w'icakuriya abari mu rukundo aho kunywana n'igabura cyangwa umugambi w'ururi basanga barabana y'ingwe igihe badahinga n'ibuguru cyakurinda ntabura agasigara amacakubiri mu ngo n'imiryango usanga bigabura batanga n'amanyana muze dupfukame twamaze Yesu aturemurire kadokaranda maze dushobore gushika kurya hangiro n'icyubahiro cy'igihugu cyacu arondera gushobora gushikira ko tuba hamwe twese abarundi atanu bavuyemo hamwe byiza turondera bishoboke turi hamwe twese birashoboka ese twokwambaza Imana ikadufasha ibiza bitugabura tukabitsinda urondera kuba hamwe na Yesu yawe ari maso kuko Shetani irasubira ikagaruka gasubira akagaruka ku mundo gasubira akagaruka ku mundi mwenge hamwe tugabye twica cyane dusabe cyane twese turondera kuba hamwe na Yesu kuko uri kumwe na Kristo azokugira mwiza mu mutima bamuri kumuwanywanishe bakundanishe bavukanishe umwe wese abere umubyeyi wundi baheze bamererwe neza kandi ahuri kumuhanira neza. Amen. Je vais revenir sur cette homélie à la langue française pour aider ceux qui ne comprennent pas la langue nationale. La parole de Dieu nous invite à tout faire pour être avec Jésus. L'homélie a été articulée en 3 points, à savoir que c'est une évidence, les témoins existent. L'évangile est gratuit, mais aussi toute la Bible. Le premier livre de la Bible le précise en Genèse 3. Et le dernier livre de la Bible le mentionne dans l'Apocalypse 20, verset 7. Toutefois, n'ayons pas peur, car la victoire est à Dieu. C'est dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 9. Deuxièmement, les preuves de l'existence des démons sont une réalité. L'assassinat du prince Hérode doit
la Soleil et théories qui ont eu au Burundi depuis les nombreux péchés décrits dans Genèse 5, verset 19, que sais-je. Troisièmement, comment l'éveil et est-ce que nous pouvons faire ce qui nous dépasse, qui est réservé à Dieu? Le texte du prophète Joël décrit, que nous avons entendu la première dire, décrit ce qui est à notre pouvoir. Faire pénitence, jeûner, se convertir, prendre conscience des péchés que nous commettons, qui nous habitent, et éveiller chez les autres cette conscience du péché. Ceci nous interpelle à demander pardon, recevoir souvent le sacrement de réconciliation et à se préparer ainsi pour la venue du jour du Seigneur. Pour ce qui est réservé à Dieu, de son côté, ne se fatigue pas. Il utilise son petit doigt, son doigt. Dans le sacrement de réconciliation, il nettoie notre cœur facilement avec son doigt. Dans l'évangile, il chasse les démons avec son doigt. Mais malgré cela, un groupe de gens restent incrédules et demandent encore d'autres signes pour croire en lui. Pour ce qui nous concerne, soyons avec Jésus, qu'il vente, qu'il neige, qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne masse pas avec moi disciple, et qui ose me laisser avec moi. Il y a un comportement qui va avec quelqu'un qui est avec Jésus, et celui qui va avec quelqu'un qui est coupé de lui. Des exemples sont nombreux dans notre pays. La Soleil nous a laissé l'héritage de quelqu'un qui a été avec Jésus. On nous dit que le matin du jour de son assassinat avait reçu le sacrement de réconciliation, sans parler de son engagement pour le bien-être des Barundi. Il en a succombé. Il y a aussi des saints qui témoignent qu'ils ont vécu avec Jésus toute leur vie. Demandons la grâce d'être avec Jésus pour qu'il irradie en nous les rayons de sa lumière et qu'à notre tour nous puissions rayonner dans notre entourage en œuvrant pour l'unité, la réconciliation, l'amour, l'engagement mutuel en vue du bien-être de tout un chacun, d'un environnement attrayant